nagomba kubaha ikaze mu kiganiro cacu Imboneza Talk Show ca 13. Ndabona abantu arabizi ibihe cyose tugikoze bamwe ari hano bamaje kudushigikira ariko kandi hariho nabandi ari ubwa mbere baje kubana natwe mahora muyiburabira kure umusha kwa muri hano kugira ngo mushe gukurikirana ivyo tuza kuganira uyu munsi. Imboneza Talk Show ni kiganiro gitegurwa na DNF Dynamic Foundation ifatanije na Ubuntu Agency hamwe n'abandi tugenda turatumira kugira ngo tuganire cyane ku bintu vy'ingirakamaro ku buzima bw'abantu ariko kandi vy'ingirakamaro ku gihugu muri rusange kugira ngo turabe vy'ukuri mbega nibe ibintu twokubakira ko mu buzima bwacu mu miryango yacu mu gihugu bikadushoboza kubaho neza bikadushoboza kubaho dufise amahirwe kugira rero ngo ico kiganiro gishoboke turatumira abantu b'abakurambere abantu batwitangiye imbere kumbure mu myaka ariko kandi bakoze ikintu kigaragara ko batandukanye n'abandi canke bateye intambuko imbere y'abandi kugira ngo batucire umugani batubwire vyagenze gute nikica bashoboje gushika aho bashitse. Natevye nagomba twinjire mu kiganiro cacu nyezina uyu munsi turavuga ku bijanye n'ibintu novuga karanga mutima canke imico myiza canke ama valeur yashoboye gutuma igihugu cacu naho cace muri vyinshi kitazimangana igihugu kaguma kiriho ariko turetse igihugu tuvuge n'imiryango yacu turetse imiryango yacu tuvuge ku buzima bwacu. Umutumire wacu wa mbere rero nagomba kwakira umuvukanyi wacu Ndayisaba Audace akaba asanzwe arongoye ishirahamwe rya Campus pour Christ araza kubabwira ibindi bikurikira ndabasaye mu ntiza amashi tumwakire nk'umutumire wa mbere muri kino kiganiro. Murahawe kazi reka tutangure kuganira hanyuma turaza gufata umwanya no kuvugana cyane no ku gitabo reka banze ndabaha ikaze mwakoze kutwita mu Mboneza Talk Show. Mwakoze namwe kurutumira ndabashimiye. Nagomba mutwidondore rero muhereye ku mavuko yanyu mwavukiye he aho muza kugarukiriza ndaza kubabaza ibibazo bikurikira. Murakoze cyane nitwa Ndayisaba Audace navukiye mu Burundi mu ntara yitwa Bururi ico gihe uyu munsi twa Rumonge muri commune Rumonge muri zone Minago ku musozi Minago. Navutse mu gihumbi n'amajana 1964 mu kwezi kwa kane itariki 4 ku munsi wa gatandatu mu masaha 4 niko bambwiye. Inde yuka amasaha yaho yavukiye muri mwebwe nka muragera mukomera amashiko yibuka amasaha nzoze murabaze mutabaje muhira mubaza amasaha mwavukiye mutari kwa gatandatu yego musi mwahita bisabato canke ico gihe mu 60 umva mukivugana ntavyo muzi ko muri ngene vyari bimeze ariko mwatanguye guca ubwenge muri hehe? Nakuriye aho nyine kugera imyaka 8. Imyaka 8 yego muna afise imyaka 8 bamaze gutangura guca ubwenge yego ko nari ngeze mu mwaka wa 3 w'amashure mato umwaka wa mbere mwawutanguriye hehe? aho nyene kw'ishure rito ryo Minago riri kuri Paroisse Catholique hafi barabara ry'ikaburimbo rija mu Rumonge ni ibirometero 50 hafi na kimwe uvuye kuri Pomoha kuko ariho niho bapimira barabara rya Rumonge niho rihera. Uri umwana wa kangahe mu muryango? Mama yamvyaye ubwa mbere. Uri umwana w'imfura? Yego. Muvukana muri bangahe? Tuvukana turi babiri tukongera tukavukana turi 7. Mubisugira gatoyi. Yego nukuvuga ko mfise abavyeyi bamvyaye papa na mama ariko inyuma y'iyo myaka 8 papa ntiyabandanije kubaho. Harahera igihe rero haraba wundi mu papa aja gufasha mama kundera ariko yari afise abandi bana dusha turavukana nabo bana rero bandi 5. Yego umwana w'imfura rero ico gihe kuvuga mutanguye amashure Minago ni hafi ya Tanganyika. Yego cyane. Kubera iki mwibaza ko abavyeyi ntibigeze bimvira bati reka mwibere mu rovyi byo kuja mu mashure ntimuzobijemwo? Ntavyo biyumviriye. Papa mvyara ari umurovyi.
Okay. Yari umurovyi kandi ndibuka yuko yahora atuzanira imikeke. Jewe na muri umunanje yaduha imikeke, umwe wese umukeke wiwe tukawotsa, akadusaba ngo tumuhe umutwe kugira ngo ejo ni azotuzanira uwundi. Ariko ntibigeze badutera intege muri ibyo byo kuroba, kuko baratubuza kugenda kwita ibyo twita gusoroza kubitanganyika. Igihe abarovyi mu gitondo bavuye mu kiyaga bazanye ifi, kugenda gusaba canke kunobera, no kuvuga kwibucishije iruhande ukibudufi ugashira mu gasaho ugacuzitahana, ibyo barabitubuza cyane, ngira ngo bagomba kudukingira imico itari myiza. Kuko aho twaba turiko turagenda gusa nabiba canke naho gutega amashi gusa, nibaza ko bagomba kubidukingira. Ikintu uko uravuga ngo bakoma kutubuza kugira ngo duhabe dufata imico itari myiza, ikintu wumva wibuka muri iyo myaka mike, turazagaruka kumbure kubijanye n'umuvyeyi, ariko mwabanye na papa na mama, ni bihe bintu ubona wibuka uti ibi nabikuye ku bavyeyi nkibona papa na mama kandi byarambwira akamaro mu bijanye n'imico, amavaleur, uvuga uti ikintu nakibigiye ko narabona ingene bagikora canke uko mare muvuze, uvuga uti ikintu carankoze ko kandi ashima ko aricyo canshikanye aho ngeze uyu munsi. Hari ikintu ca mbere cyo gukora ibikorwa imuhira, ico abavyeyi barakitumenyereza cyane. Nibuka jewe na muri umunanje twese turi abahungu twarafasha mama cyane ibikorwa byo muhira. Mbere twari tuzi ico twita guhura ubududu canke gusekura ikivunde mu mvugo biva umuntu ahari. Ico gihe jewe na muri umunanje umva twari tukiri bato, ariko twari tuzi gufata umuhini neza, hanyuma mama nawe agafata akayungiro n'urutayi ruhande, twebwe tunogeje nawe acayungurura agafu, hanyuma incenga canke amacenga yasigaye tugasubiza mu isekuro, hanyuma tukongera tugasekura. Hanyuma y'ivyo baradutuma kandi twaragamburuka cyane, kudutuma kugura ibintu mu mihana iri hafi hari utubutike, kandi iyo badutuma turi babiri, bakatwigisha kugendana kuko tuvukana, tugende turamaranya irungu, duterana intege, bakongera badusaba no kunyaruka. Bagakora bimwe abavyeyi benshi bagiye bakora, batinda ciriye amate kwibabi niyuma mutaraza ndabahana. Ndibuka ko twagenda turiruka cyane, kandi ivyo byaratumye rero je na mu munanje dukundanye cyane. Uretse bya bindi by'abana muri ko murakina, haragacamo katuramponyoye, agaca gukubita ikofe, wundi agatera umugere, hanyuma bigaca birangirira ngaho mukabandanya. Ivyo amajambo mwabwiwe n'abavyeyi muti yaratumye ubwa mbere mukundana, ariko kandi bavuze ko ariho gukunda kubakundisha gukora mukiri bato, no kumenya uti bikorwa bikora ubangutse. Uyu munsi nyuma mufise imyaka ingahe? Numvise mwavukiye ariko biharuro sinabiteranije n'ingoga, mu majambo make mufise imyaka ingahe? 57 n'amezi 4 n'iminsi 4 ego. Amasa niyo ntibuka neza, ariko nukuri umuntu mukamera amashimwe abantu muri iyo myaka yose mumaze kubona iyo myaka 8 bakwigisha ingene ukora muhira, nturindire gusa kandi bagukorera ibikorwa, arabakozi babikora canke kubwira ati nyaruka yugiye uteza kugaruka hakiri kare, kugendana n'uwo muvukana kugira ngo mumaranire irungu kandi mumenyerane kubana. Uyu munsi inyuma y'iyo myaka uvuga ko byagufashije iki? Byamfashije bwa mbere kubaho muri jewe mfise uyu muco wo kwipfuza urukundo hagati y'abavukana. Ikintu ca mbere kimbabaza mu buzima nukubona abavukana badakundana. Icambere kimbabaza nico. Kubona abavukana badakundana, nca nibaza ko abo nabantu canke bavukiye, ngira ngo umwe yavukiye muri clinique undi yamuvyarira mu nzira, canke byagenze gute kugira ngo ntibashobore gukundana. Bavuka ku bavyeyi bamwe, baba mu nzimwe, bariko barakura n'ivyo umuntu wese arafise ingene Imana amuciriye inzira n'ivyo yashize muri we, ariko kuba basangiye umuvyeyi canke abavyeyi ni ikintu namye numva yuko gikwiye ko gifatanije abantu bavukana ku buryo badakwiye gucanamwe. Hari igihe nkuko navuze hariho bijya biha abantu usanga bariko baratata neze kutumvikana muri umunanje, ngira ngo nari mfise imyaka nk'indwi irenga. Hanyuma duterana amajambo, dutanye amajambo ca ariruka ahagarira iruhande ya mama. Mama yarahagaze hafi y'isiniya bassin
yari hafi ngira yagomba ayitegurire kujyo kujya hanyuma ndashavura ncamfata urumito rwari hafi ndarumutera kugera uyu munsi ndayivuze nce numva mbabaye ndarumuteye ndashima Imana warumito gwaragiye neza ruca rukorokera kuri yasiniya wishingamwo akwa gundi batera bari muri Jeux Olympiques ruhagararamwo rurayitobora kandi iyo ntoboro abavyi baranse no kuyirepara kuyizibira ngo yagumye ukogera iyo siniya bayikoresha ukundi kuntu bw'abagumye iguma ari kimenyetso igihe cyose nayibonye naca niyumvira ikintu nari nkoze ndayikorera muri umunanje muri uwo mwanya akantu kishavu ry'abana n'akantu ngomba gukora mugabo mu nyuma ndabona ndiga nari nishe muri umunanje kugira uyu munsi rero niyo ndavyibutse iyo nkuru ikimbabaza cyane imbabaje gose birumvikana ariko nagomba ko ico turakigaruka ko cyane ko biraza kudufasha mu bikurikira kuko turavuga cyane ku bintu by'uburangamutima umuco mwiza bifasha umuntu gushobora kuba vy'ukuri umuntu w'icitegererezo abantu bashobora kwigira ko ibintu bitandukanye twarigeze kubatumira igihe kimwe muratwereka igitabo muri ko murandika kivuga ngo il fallait que je pardonne mu gifaransa nashaka kubaza ico ciyumviro cyo kwandika igitabo cavuye he kugira ngo cyo tubandaniriza aho turabe ibigize ico gitabo icyiyumviro cyo kwandika igitabo cavuye mu cifuzo cyo kumenyesha urunganwe turi kumwe na cyane urukurikira ibihe naciyemwo kandi nongera nkavuga nti nibihe abandi baciyemwo ibihe igihugu caciyemwo tudakwiye kwama ducamwe canke abandi badakwiye gucamwe icyumviro cyatanguye igihe nafata ingingo yo kuganira n'abana sinari bwavuye ko mfise abana ndafise abana uraza kwidishikirako bihereko utubwira kuko nabonye ngo ni mwaje mwenyene tubwira ico c'abana hanyuma muce mutubana nivyo naje mperekejwe na Fredance madame wanje ndanamuvuga muri kijya gitabo tumwakira hariho igihe nafashe ingingo yo kuganiriza abana kugira ngo bamenye ibya kahise bamenye amakuru y'ivyabaye muga bahereye ku nkuru yiwanje ico gihe nahamagara abana kwa gatandatu ntimuze twinonore tukakoranira imbere y'inzu nkabagirisha imyimenyerezo ijya tugira ku ishure abana mvyara n'abaneve bari muhira hanyuma baheje ngaca nababwiye ntibone twica rero ndababwira inkuru za papa ngaca ndabiganira nkamara nk'iminota nka 15 ndababwira ndababwira episode imwe navutse ryari navukiye he byagenze gute buhoro hanyuma ngaca ndabareka bakabaza ibibazo nca ndabona yuko hari ico biriko birabafasha hageze raho ambaza ibibazo numva yuko bashaka kumenya cyane ibintu byambaye ko n'igituma byabaye numva bafise inyota kandi bariko baganira mu nyuma narumva hariho bimwe mu biganiro byabo bisunikwa na bimwe nabaganiriza ncambona yuko bikenewe ko bumva inkuru bandanya gutyo ariko kandi bica bimpa icyumviro ko hariho nabandi bakwiye kumenya inkuru z'ivyagiye birashika mu gihugu mu kibani byadushikiye na cyane kugira ngo uko bishoboka bakore ivyo gukinga no kwirinda yuko baba muri ivyo canke naho abo byoshikira bashobore kumenya ingene babibamwo ntibihebure yego nashaka rero tubwire bashikiwe n'ibiki habaye iki cyatumye wandika ico gitabo bigize ico gitabo cyane yego ibyo ibigize ico gitabo nkuko navuze bigizwe n'inkuru y'ubuzima bwanje ariko kandi nkuko navuze nyene ni inkuru icerekana n'ibindi byabaye ico gitabo bwa mbere mvuga ingene nabayeho n'ivyo naciyemwo mu myaka nkiri muto maze kuba umuyabaga cyangwa mukangara sinagishobora gitandukanya cyane ariko tuvuga umuyabaga cyane
hanyuma maze gukura maze no kubaka urugo byagiye birashika hanyuma nkabifatanya n'ibyashitse bitashikiye jewe gusa ariko byashitse mu gihugu cyose bigashikira abandi bantu benshi bigashikira inshuti zanje n'abatari inshuti zanje muga bikanshira mu bihe bigoye cyane icambere navuze ko umupapa wanje atashoboye kubaho maze imyaka 8 nuko yahitanywe n'intambara ico gihe bayita ngo ugwimo hari muhe mwaka ico gihe mu mwaka wa 1972 ego haraho nyene ego haraho nyene ndibuka yuko ico gihe wari umunsi wasa n'umunsi w'umunezero kuko twari twiriwe ku ishure hanyuma hariho umunsi mukuru wateguwe ku mugwa mukuru wa commune mu Rumonge barategura abanyeshure jewe rero mba mu mugwi wateguwe kuzoshikiriza agakino ndibuka yuko nari mfise gikorwa c'umupolisi ni nakoze inkofera mu mahuba amahuba n'ibijya biva ku bitoke abanyabujumbura bijya bitoke iyo bimaze kuma yego hanyuma ngakora ya nkofera imeze nk'isongoye gutya nongera nkora inkoho mu marenga 3 na panze neza ndayasumbanije ngashirako nakandi kantu nari mfise igikwa cy'umupolisi cyo gihe nari nezerewe cyane hanyuma haca hagwa imvura nyinshi tubuza kugenda ariko umuyobozi w'ishure n'abigisha bakeyi baragiye uwo munsi bon nico cabaye igihe cyane maje kubabona basiguye ko wari kubera ko imvura yaguye nico gituma nico gituma tagiye ico gihe twaciye bamwe abana bato bakina mu mvura niki hagenda bake kugira ngo baseruke muri ivyo birori baragiye ntibagarutse hanyuma ni kuri uyo mugoroba twatanguye kumva ibihe bidasanzwe mu kibano kumva abantu bakoma induru tubona inzu disha abavyeyi batangura kugira ubwoba haragira naho tuva mu nzu ja kunyegera bati abantu bariko baricana ico gihe rero niho twaye muri ivyo bihe ariko haragira igihe haciye iminsi mike cyane haza umupadiri kuri iyo paroisse yitwa Jean muri umunanje nawe yitwa Jean yarazi famille yacu rimwe na rimwe yaza no kuturamutsa aca atuma intumwa kuduhamagara tugende aho kwa padiri tumaze kuhaja rero tubona tuja muri enclos hajya mu kigo turi imiryango myinshi turahaguma bakatugaburira harize iminsi sinibuka iminsi uko yangana ariko ni hari myinshi muri kumwe na papa na mama ego na papa na mama n'abandi babanye n'abandi bantu ntazi hanyuma nta numwe ariko aragusigurira ariko habiki ibyabaye n'ibiki habonye ko habaye umutekano muke batubwiye ko abantu bariko baricana natwe bashobora kutwica ariko ndibuka kandi yuko imbere yuko tujaho hantu narigeze kubona abantu bakoze umurongo bariko aragenda ku musozi bariko bavuga ngo bagiye kuraba abo bantu ngo bariko batera ubwo gwimo ariko sinabona neza ibyo ariko yakora kuko hari ibyo ntashobora gutahura n'ibindi narabitahura hagera igihe rero tubona umukuru w'igihugu ico gihe araje wico gihe yarashitse yego yarashitse Michel Micombero yarashitse bwarugira kabira ashika muri ako karere ko yarigeze kutugendera turi kwishure ndibuka ko yakinye baby foot n'abanyeshure mu gatandatu ico gihe ariko umunsi yaje rero muri ivyo bihe bidasanzwe turimwo aca aza tubwira ijambo ryo kuturemesha duhumuriza yongera arasaba abantu yuko bosubira mu mihana ariko kandi kugira ngo bicungere bagerageze kuba hamwe nk'imihana 2-3 kugira ngo uwo batera bamugwanyirize hamwe ahavuye baca baturungikira imfungurwa bati mukuru w'igihugu yabarungikiye imifuko y'imfungurwa turanezerwa mugabo bukeye hacakurikira abasirikare baraza baje baca batangura gutora abantu ngo wewe warimwo ukabona abantu bafise ubwoba umuntu hamufasha agacagira ngo nujya yarimwo ubundi bakamubaza bati abandi mwari kumwe bagaca bagende baragira gutya byo ariko arabona n'amaso yawe yego hanyuma mbona n'umuvyeyi wanje ko bari bashize abagabo kwabo bandi kwabo umuvyeyi wanje mbona baramuhagurukije mugabo wundi muntu aramurabagira gutya caramureka aricara uwundi araza arasubira baramureka aricara ugira gatatu
baca baramufata mwambura n'ishati bagenda baramusunura cyo batwara ico ki babatwara gute babatwara basohokana inyuma ya y'umuryango portail niko tuvuga mu mvugo y'ubuyo kuvanga indimi inyuma ya portail amugabo nitwe twemereye kuja kuraba kuko nubwo batwaye tufise hanyuma rero haheze umwanya turumva yuko ata movement ihari abantu baratubwira ati abantu bagiye tuja kuraba duca dusanga hari impuzu zabo za bamwe ziri ngaho tugarutse rero tuca tugira ubwoba cyane ibyo rero bica biba ibintu byace bimara kagose byanteye umubabaro ukomeye cyane ivyo byose nkagenda byikungene byagenze gaca nibuka ku mugoroba hariho umuntu muri bamwe bari batwaye yaje ariruka yakomeretse ukuboko hanyuma aca tubwira ati abandi bose bahapfuye byagenze gute terega hajya batuboshe baduterera mu makamyo bacisha ko amagunguru bafuka n'ihema bicarako baca tujana ku isoko aho imashini yari yimbye kinogo hanyuma baca baje barahenuriramwo ubugihema bagacumita canke bakarasa nuko byagenze ibyo byose ndabyumvise byaciye bimerera nabi kandi byamaze mu myaka myinshi cyane n'igihe nibaza ko byaheze byari bigifise ico biriko birakora mu buzima bwanje inyuma yaho rero muravuye muri aho muri paroisse muvye yagiye zo nkuru mumvise zabaciye intege byace bigenda gute kugira ngo bandanye kubaho mu mashure ubuzima byagenze gute inyuma yaho harageze aho duhungira muri Kongo hariho umusaza wa mama yari yahungiyeyo aragaruka kuturondera hanyuma aradutwara turajabuka muri Kongo turashika muri Kongo dushikira ahantu mu ishamba ahantu hatagira ikintu na kimwe hanyuma ingene twahaba umva kuba munsi y'ivyatsi gusa ugaca wiyumvira kuri mu nzu ariko haragera igihe ishira hamwe haseri iraza kurondera abantu bahunze natwe riradutora itujana ahantu mu gisagara cari hafi duca dutangura kuba ngaho aho rero bakagerageza kutuzanira ibyo kutugaburira kujya nyene bakorera impunzi niho twatanguye no kwiga amashure barashinga n'amashure y'impunzi z'abarundi yari nko ku mwanya ungana hafi isaha w'urugendo uganije naho twaba baca bazana bene abigisha abarundi niho batwigisha hanyuma iryo shuri rateba rirahinduka ibishure nk'ayandi yose turimukira mu gisagara kininiya kugusumba aho twaba ndabanda ya mashure ndaheza primaire ndaheza secondaire mugabo wavanye ishavu aho hantu wari wumva ushavuriye ndi wari wumva ushavuye iki vyagushikiye gutyo wumva ishavu ryawe canke mu kwiga icagumye kubabanje cari iki umva mutima icambabaze cyane ubwa mbere bwo izo nkuru uko byagenze kubera ibyo nabonye naguma mbabaye kandi numva umengo mu gihugu hariho abantu bangiriye nabi cyane cyane abasirikare yego cyane abasirikare ko nibo nabonye baje gukora ibyo kandi babikoze kabiri ko bamaze gutwara abo ntibari babatwaye bose mu nyuma baragarutse gutora abandi babwira ngo ubu bari kwaronde barahamba ibiziga biri kwibarabara baje kurondera abantu babafasha ico gikorwa ariko nabo nyene bari bagiye utakigaruka hanyuma turi hiyo ikintu carushaho kumerera nabi nuko muri ubwo buzima nari kumwe na mama wenyene bwa mbere n'uyo muri umunanje hanyuma haca haba ukutemegwa n'abantu bitwa ko batwakiriye abo twabamwo mu gihugu cyo muri Kongo Zaire ico gihe ntibatworohereza ubuzima tugiye kuvoma amazi baratwima access kwibomba kuko twaba turi n'abato batabana bakadukubita bakatwirukana turi mu nzira duhuye bakaducira amate bakadukubita ariko kandi hageze umunsi mukuru Noel Pasika Bonane abantu bakuze rero bo muri ico gihugu baca bagira umunsi mukuru mu kurondera impunzi aho ziri kugira bazikubite
niko bagira umunsi mukuru niko nabibona baca baza kudukubita abantu bagahunga bakanyegera hanyuma mugabo haragera igihe abarundi bagiye bati none tuzokwama dukubitwa gutya kubera iki bakavuga narumva baganira ati abo bantu iyo bagukubise umutwe mu nda ntusubira kuvyuka bagwanisha imitwe hanyuma nabo baca inama rero tubu natwe turazirwanisha inkoni nacatangura gufata inkoni kugira ngo bahangane nabo bantu kandi byaciye bitangura guhera turatangura kubana ibyo byari ibindi bintu bimbabaza ngacangwa nibaza ni kubera ikimerewe gutya hariho abantu bateye ibyago mu gihugu hariho abantu bishe papa bishe n'abandi ba papa ubu turi impunzi kumva nabyishavu ku bantu nta mugambi wigeze uyumvira uti nanje ifa ko nitegure nzofate peut-être kigwanisha cyangwa umunsi umwe byagenze gute hamuvuga uti ishavu ryabaye ryinshi wumva umengo ukora iki cyangwa niyo nagira nshike maze kurenza imyaka 12 natanguye kumva amakuru y'abantu baza kutubwira yuko ibyabaye mu gihugu ibyo ari byo niyo aho bavuga batubwiye bati ntihagire wiyumvira gusubira hariya mu gihugu kuko iyo intambwe iri mu gisaka ku nzira ikaguhusha nusubira kuhaca ari hikiri rero hariya abatutsi bari hariya nibo batwirukanye musubireyo biva guca ego bica bija ngaho muri ico gihe rero mu nyuma zaho gatoya cahaza abantu bariko bararondera abana bashira mu gisirikare ubu mu majambo bica tuvuga mu kirebere canke mu myaka iheze mu casaya gutyo nca numva nanezerewe yuko ngiye kuronka aho nzoja kugira ngo ndonke uburyo bwo kwihora yego ariko rero uyu munsi mvuga nti Imana yaramfashije basanga sindakwiza imyaka 14 bari bakeneye ndababara kuko iyo myaka numva sindayikwije nashaka ibyo ariko nuko Imana yabishatse kandi ndabishima no munsi ibyo rero guhera uwo mwanya waciye utangura kumva yuko umugwi w'abantu bose bitagutyo uti okay umutima wanje ntukibakunda byace bigwira muri wewe biba byinshi byarambayemo rwose ku buryo numva yuko nipfuza kumva ba bantu bari ko barondera bati tugomba abasirikare mbega ibyo bikorwa bazobikora ryari hanyuma tugende mu gihugu haragera igihe ndaye imisozi y'u Burundi nkabona ni bon ndakwiye kuja mu gihugu cyacu gihugu cacu hano batwakiriye nabi badufata nabi naho mu nyuma twahavuye tubana tukamenyerana ariko byaratuma nkumbura mugabo nkongera ngaca mbona ca gicapu gituma ntashobora gusubira mu gihugu ico gihugu ca Kongo namaze imyaka 12 nukuvuga ushorangiza amashuri ya secondaire yego kugira ngo tucagagure fasi byagenze gutubwira ngo ngaruke nyuma y'iyo myaka kugira ngo ngaruke maze ngira nkwiza imyaka 18 narahinduye ubuzima uko niyumvira ibintu nuko nkwiye kubaho uko nari natanguye kwibaza ingene kazoza kazomera nkumva nihebuye cyane ariko haza ijwi mu mutima rimbwira ko nkwiye guha ubuzima bwanje Imana birashika umunsi rero nsenga nti Mana ndazi ko ntakunezereje mu byiyumviro no mu kubaho kwanje rero ndakwihaye kugira ngo bari bomfasha kubaho ko ugomba uwo munsi naciye numva habaye impinduka muri jewe mu byiyumviro byanje uko numva merewe nuko ntangura kwiyumvira kazoza bica birahinduka ico gembe nagize umunezero watumye mpamagara abandi bana ndababwira amakuru y'ingene nahinduye ubuzima ndasabiye imbabazi nanje ndababariye umuntu noba hari ico ndamwimvira ko nabi canke wibaza ko yambabaje bica birahinduka nakira Kristo mu buzima bwanje hanyuma rero bica birushaho kunkumbuza igihugu mugabo bidasa na kumwe kwa kundi byari bimeze numva ko kuko inyota yo gutaha mu gihugu igwiriye numva atari kuja kwihora hanyuma rero maze kurangiza amashure yisumbuye nategeza kubandanya kugenda muri kaminuza Kinshasa ndavaho nari mu gisaga cyitwa Imboko ndaja Uvira ndagenda ni Bukavu ndi kumwe nabandi banyeshure twiteguye kuja muri ayo mashuri mugabo baducamwe imigwi
ibiri hari abo bita ngo bagenda mu campus universitaire n'abagenda ku institut supérieur je nari muri abo bagenda ku campus universitaire hanyuma ntitwagira amahirwe yo kugenda haca haza umuntu atubwira ati harabaye amasezerano hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Kongo ko aba barefugee abarundi badakwiye kubandanya amashuri. Warugiye ku ishuri? Nari ngiye ku ishuri cyane umva n'ikindi kintu gisubiye kunkorako umva kandi birambabaje. Hanyuma nca nibuka imisi 3 twamaze mu gisagara cy'Ibukavu tugiye umara amasenge n'ivyema nca ndataha maze gutaha niho nicara ahantu ndiyumvira ndi mu gisagara ca Uvira ndiyumvira ndiko ndaraba imisozi y'u Burundi mara umwanya cyane numva natuntuye nca ncurika umutwe mu mavi nca navuga nti Imana kuva uno munsi ndayabariye abatutsi kandi ndagiye mu kibuga. Unique ngo nafatiye aho mugabo naragikoze gutyo ndakivuga ko nyine hanyuma ncantungikira message mama yo yara yasigaye nti ngomba sinabandanije amashure ngomba nze tubonane ariko kandi nshaka kuji Burundi naho byahereye ncanumva noneho ndarushijeho gukumbura haragera igihe ntaha ndataha maze waje mu bwato waje n'imodoka mu kwinjira mu gihugu byagenze mu kugaruka naje mu bwato hari mu mwaka hari mu 1984 mu kwezi k'12 ngira ngo oya mu kwezi k'8 ego mu kwezi k'8 hanyuma muri ico gihe ariko sinashikiye hahandi twaba naciye nshikira muri commune Muhuta mu ntara ya Bujumbura uno musi mu ntara Rumonge ahitwa Bitwe aho umupapa yavuye abana na mama yaba iwabo. Hanyuma ndahamara igihe ntangura kuraba ubuzima bwaho ko bumeze ndiga gusoroma ikawa n'ibindi bikorwa bitari bikeyi hanyuma ndatuba ndiyumvira kurondera akazi nkora kugira ngo ndabe ingene mbandanya kubaho. Ariko rero wamaze gushika mu Burundi muri vya vyimviro byose ibyo wavanye ibyo wabonye ibyo wahuriye navyo muri Kongo wa mutima wo kuvuga ati nababariye ndatashe wabigumyemwo canke byageze hano bwa ati oya naho biri bikose uko natashe ko ndayibona numva no kwihora. Maze gutaha ubwa mbere ngo nashikiye mu bantu atanu mwe nshobora kwihora hanyuma ndaraba uko abantu babayeho atabwoba bafise babayeho bagenderanira babayeho baramukanya hanyuma mugabo amaso akitegereza kujya kuntu batubwira bati burya umututsi ameze uku umuhutu nawe ameze uku rimwe n'ivyo ibindi sivyo numva kuko ibyo hari igihe twihenda gose amaso azagendera araba hanyuma habaza n'ibibazo muko nsanga abantu barabayeho bya bindi umengo bisigari inkuru bariko baravuga bon maze kuronka akazi nkora nk'umwigisha ishure rimwe nakoze ko ubugira kabiri hariho umubanyi yigisha ngaho umubanyi w'ishure nawe nyine ari umwigisha ngaho ariko kandi general umuhutu nawe umututsi ambera umugenzi aranyegera kandi kuko jewe nakora mva kure ntiyigira yemera yuko hageze midi je nguma ntemberaho canke nkora ibindi yategeza kufunjana imuhiri wabo tugasangira naho nayo mwankira yarangobera duca turamenyerana gutyo bibandanya kunkura mu bya byiyumviro byo muri ya myaka mike yiheze no kubona yuko burya mfashe iryo jambo gusa canke iryo zina nti abatutsi ninde mpava nihora n'uyu none yobamwo niyo yobamwo shinagwa ko niho nakwe n'ikiyumviro cyo kubona ati burya gufata ibintu mu kivunga ugafa kujaniranya wonona byinshi kandi hariho benshi bagwa mu mporero hanyuma rero ndabaho ndagira n'abandi bagenzi batari bake batutsi nibuka yuko je nk'umuhutu
umuntu wa mbere no kwita ko ari kure iruhande ya madame n'abavyeyi ari kure nshobora kubwira ibyo ntabwira abandi yari umututsi kandi yaramfashije byinshi twafashije byinshi cyane yego ibyo byose birushaho kunyereka yuko nta muntu hariho nshobora kwihora kandi nshobora kwihora ku bwoko nshobora kwihora kuri ibi ariko wagarutse urose akaryo gusubwinda kugenza kuraba aho hantu barahambye abavyeyi baraguhaye igicapo iciyumviro canke yego urakoze nsimbiye aho navuze nti hari ibintu nari nibaje ko nibagiye ariko byagumye bigira bifise ingaruka cyangwa bifise ico bikora muri jewe maze kumera kuba muri ico gihe harabaye ibindi bihe biza byibutsa bya bindi bimwe nagira ndababariye numva hari nibi byo muri bya vuba bya 90 na gatatu navyo nyine byarankoze ko byatanguye n'igitega kugira ngo mveyo maze iminsi aho naciye n'ubu ama image amwamwe ndacabona ahantu naringeze byari biri kwibarabara biziga n'ibindi ndacabibona byose bikaca bintera mubabaro hari byagiye biza hanyuma maze kubaka inzu ya mbere nubatse muri credit ya mbere ndonse abasoda kandi baragaruka nababona nyegeye ahantu barasahura ibiri mu nzu niyo mu nzu z'ababanyi baje gusahura baca baraturira inzu heje kubaka nezererewe maze imisi mikeyi mbamwo urumva namba nibuka uyo munsi byahuriranye n'umukuru w'igihugu yitwa Sylvestre Ntibantunganya ariko ararahira wari uwo munsi nyene yumvira twagira ngo ibintu bigira bigende neza turabe ingene ibintu byo biraja ku murongo none ibi bihuriranye nibi ni inkuru zibiri zidasa zihuriranye urumva iyo byagiye biragarukana bimwe mugabo kubera ingingo rusange nyamukuru nafashe naca numva ndabitsinze n'ingoga hanyuma rero igihe cyose ngiye hariya navukiye kuramutsa abantu bariyo ngeze ku isoko yari kwibarabara y'ikaburimbo sinzi ikintu cabintegeka tani ibyo namenya sinigera mpindukiza amaso ngo ndabe mu ruhande iyo soko irimo igihe cyose nacimbana imana y'ahantu sinigera mpindukiza amaso ngo ndabe neza ngo ndabe mu ruhande iyo soko irimo gico naharengana umengo sinahabonye byamaze imyaka myinshi kugera mu 2004 niho byamvuyemwo yego wanditse igitabo ugakoresha rijya jambo mu gifaransa ifale que je pardonne ntiwatubwiye ibindi natubwiye byose uko bidusigura ko uravuga uti il fallait que je pardonne bandi majambo numva igifaransa aravuga ati niko kuvuga uti iyo nta pardonne mba naramerewe nabi yego uwo dusigurira rero ico kintu cyo kubabarira kirashoboka ku muntu yabaye kuri urwo rugezo rwo gukomeretswa n'ivyo yabonye n'ivyo yumvise n'umugwi kanaka abantu bavuga batandukanye bagerageje kumusigurira n'igikushima ko wahisemo kubabarira nari nkwiye kubabarira ubwa mbere ngo nshobore kuronka uburenganzira buvuye mu mutima mpawe n'umutima wanje wo kugaruka mu gihugu no kubana n'abari mu gihugu byagusaba kubabarira muri ubwo burenganzira yando ubwo burenganzira buvuye mu mutima wanje kuko naho hari kuba ingingo canke mvuge ibihe byotuma umuntu agaruka mu gihugu umutima wanje utarabikunda nari gushongira ntireka ndondere iyo mbandaniza ngende muri Cameroon canke muri Senegal ariko canke nkaza naho numva ko ntaje mu gihugu ciwanje numva
ico caramfashije cyane kumva yuko mfise umwidegemvyo wo kugenda mu gihugu ngasubira mu gihugu c'amavuko nk'abana n'abantu baba muri ico gihugu hanyuma bimfasha n'ukongera kubona yuko bari abantu bakoze ibintu nabonye nkiri umwana muto uyu munsi uwo mbaza ati ni bande ndabona nshobora gutora numva ndabona nshobora gutora ni bande ko bari abasirikare umusirikare wese yarabinkoreye none nivyo no kuva ko atabasirikare bakwiye kuba mu gihugu rumva mbega n'abatutsi umututsi nde numva uwuhe nambara umututsi wese nta mututsi yakwiye kuba mu gihugu ibyo byaramfashije kubona yuko ngaruka mu gihugu hanyuma nk'abana n'ababa mu gihugu hanyuma kandi byongera biramfasha kubona ko burya ibintu iyo bidushikiye hariho ibintu ari ibindi biza kutwigisha no kudufasha mu buzima no kudutegura ku bihe bigoye kurusha bishobora kuza numva ivyo cyara kuba narumvise ko ndakwiye kubabarira kugira ngo mbone neza yuko ivyashitse bintegura ku bindi bihe bishobora kuba bigoye kurusha hanyuma kandi kuba narashoboye kubabarira byagarukanye muri jewe urukundo rw'umuvukano n'abandi bantu kuvukana n'abandi bantu si kuvukana kw'amaraso gusa ariko hari ukuntu tuvukana kubera ibindi bintu kanaka duhuje no kuba rero turabo mu gihugu kimwe citirirwa Uburundi turashobora kuvuga inkuru z'ingene Burundi bwabayeho bwatanguye inkuru twumva abatohoza n'abandika bakurikirana ibintu ati aba bavuye abava ariko tugeraho tuvyemera nka kwa kundi wemera ko so wawe yavuye mu Kirundo nyoko akava imakamba bagahurira ibujumbura bagaca kuvyara n'abavyeyi bawe iyo bavuye ivyo agaciro gatoyi mugabo n'abavyeyi bawe bidushikana rero aho twibaza yuko turabara uko byagenze kose ubu duhuriye ngaha dusangiye Uburundi uko kubabarira kwaratumye numva ndumwe mu Barundi kandi hari abandi dusangiye Burundi kwiye kubana nabo kwiye no kubafasha kubana nanje no kuvuga kubemera ntabemeye nitwobana mu gutangura kwandika igitabo mwari mwiyumva ingene mubwira abana byabashikiye uyu munsi mu majambo make ico ubwira umwana wawe kubijanye n'ivyabaye muri kahise nico akwiye kugumana nkiraga umuhaye nk'ijambo rizomufasha mu buzima mubwira iki kumenya ivyabaye nshaka ubwa mbere ko abimenya hanyuma maze kubimenya akamenya ko ari bibi kumenya rero ko ivyabaye ari bibi byazanywe n'abantu nawe n'umuntu uyu munsi kandi abantu barashobora kuzana ibibi kumenya ivyabaye ko ari bibi bitume ataba mu bantu bashobora kuba intandaro canke inyanduruko ibibi canke kubikora ico niyo message nkuru ivyabaye mubimenye kugira ngo muvyirinde ego uko ushobora kubigenza mu bushobozi bwawe kora ibishoboka kugira ngo ibi ntibibe mbaye nka babandi bavugira mu karirimbo bati nze numve uwari ukubanje ariko sinumve uwari ubanje mu ruhande rw'iwawe nk'uko ijambo ry'Imana mbere rivuga ku basoma Bibiliya ngo uko bishoboka mu ruhande rwawe ubane neza n'abantu bose abana ntababwira ati uriya muntu uzomuramutse uriya mugwi kanaka kumurino wanteye batumye mutabona sokuru canke biriya ntibishika muri ubwo kubo byo baraciye mukavuga uti reka ndababwira ingene azakwirinda canke babwira uti kubabarira kwanshoboje kuba nagomba kugira ngo numve muri ubwo buryo bw'ingene abana umuntu abarera sinshobora kubwira umwana ngo uriya ntubimuramutse kuko bizohava bingora kumuha urutonde rw'abantu akwiye kuramutsa
ninagomba kumuha urutonde rw'abantu ataramutsa bizongora kumuha urutonde rw'abantu akwiye kuramutsa. Ikindi naco ndi umuvyeyi wiwe nawe n'umwana ariko arakura afise ivyiyumviro afise ivyo ariko aracamwo afise n'imigambi hirya ejo nzomutera intege kuba umuvyeyi nkanje. Noneho ndamaze kuronka abuzukuru. Mukomera amashi mumvise mu afise abuzukuru. Sinshobora rero gufasha umwana kugira umuntu yanka kuko ngarutse kuri ca kibazo ca mbere mu bintu by'indangagaciro ngenderako ngaca nifuza ko nabana bigenderako ndanka ikintu citwa kwihora. Kwihora byo kuri sinyishu ikibazo ntishobora gufasha umuntu gukira umubabaro yagize imyaka myinshi. Kwihora bigwiza ibibazo. Kwihora bigwiza ibibazo. Niko muri kamere k'umuntu harimo kwihora. Kuko iyo umuntu agiriwe nabi agomba kwishura ikibi. Kandi iyo umuntu yagiriwe nabi akagomba kwihora agerageza kwitegura kubabaza cyane umwe yamugirira nabi usumba wa wundi usumba uko yababaye. Bigenze gutyo naho wa wundi ni yababara cyane aca yibagira ko ari we yanatanguye nawe acarondera ubundi buryo burengeje haca haza rero ryaho rihori imara umuryango. Ndanka kwihora kuko nta nyishu bizana nta nyishu namba. Hariho akantu nanditse muri kijya gitabo nagasomye ahantu sinibuka uwa kanditse wari we mugabo karanezeje kaguma mu mutwe. La meilleure façon de se venger est de ne pas agir comme celui qui vous a causé du tort. La meilleure façon de se venger est de ne pas agir comme celui qui vous a causé du tort. Ushaka kwihora neza ntukore nk'uko ujya kugirira nabi yakoze. Mwese muca muba abagizi ba nabi. Nyumva uwundi muntu yanditse mu gitabo cy'umugani w'abashinwa uvuga ngo si tu veux, celui qui veut se venger doit creuser deux tombes. Oui. Shaka kwihora utegura imva zibiri. Nukuvuga ko mugomba kwihora nawe ushobora kuhagwa. Nawe ushobora kuhagwa. Kandi umaze kugenda kwihora uba witeguye ko bishobora guhitana. Ushobora no kugerageza kwihora ku muntu aguma kurusha inkomezi, aguma kurusha inguvu ugasanga witaye kuri songoye. Kwihora si byiza. Si byiza uko bishoboka kose umuntu yogerageza kwirinda kwihora. Kandi wanse kwihora ucubabarira. Nico nagomba kuturangiriza ko Desmond Tutu yaravuze ngo nta kazoza gashoboka hatabayeho kubabarira. Bega vyukuri ntihababarira umuntu ko ari umunyentege nke atanga vetafise. Est-ce que c'est pas les faibles les lâches qui pardonnent? Unyibukije umuntu igihe mwantumira muri deuxième édition conversation entre générations naravye kuri Facebook hari umwe yagize commentaire nk'iyo ngo muri ko mvuga kubabarira vous les lâches kubera ko muri autour du café ni mwivugira umushaka shingire byo no ko umuntu abyumva no ko umuntu abyumva ariko rero kubabarira suko banyantege nke nuko umuntu ashaka gukura intabanye mu nzira kugira ngo abandanye neza ubuzima bwiwe numva ukubabarira umuntu ashobora kubabarira kuko yabuze ingene yihora ubabariye kuko wabuze ingene wihora ububeshe umutima wawe n'ubwenge uburi kurahenda urya muntu uburi kuracinzira yo kurondera ingene urondera nyabuna uburyo bwo kuzihora neza urumva aho gubabarira abakomeye abavyigezanya tumukomera masizika mu mvico kintu ubabarira niwe muntu hari umunyenkomezi. Kubabarira mu bisanzwe no guheba uburenganzira bwo kwihora. Ugiriwe nabi abafise kubabarira no guheba uburenganzira bwo kwihora. Uwagiriwe nabi abafise ubwo burenganzira buko nawe yihora yishura. Ariko amaze kuraba kiyumvira nko kuri imwe navuga ni naja kwihora yankubise ikofe rimwe nina mukubita abiri agaca nkubita ingumu n'umugere
bihava bigenda gute uburenganzira bwo kwihora ukabuheba kugira ngo ntukwege ibindi vyago muri uko gushaka kwihora hanyuma umaze kubabarira ntubuvuze yuko ikibi kitakozwe kandi ntubuteye intege wa muntu yagira nabi ngo abandanye kugira nabi bishobora kumuvako kuko yabonye ko bamubariye uko wameze muri kamere cyangwa umuntu mbere afisi agaca agomba kuraba ingene aguma agucinyiza cyangwa urumva ariko si uburenganzira umuhaye bwo kubandanya bya bindi ahubwo ari umuntu yiyumvira uba umuteye akamu umweretse iti wakoze ikibi jewe singomba kuba umunyakibi nkawe nagomba dusubire tumushimire cyane kandi tumukomera amashi kubwa amajambo akomeye atubwiye umwanya dufise udukundiye twumva twoganira byinshi cyane ndashaka kubasaba kandi igitabo kigwa amafaranga ngahe kigwa amafaranga make y'ibihumbi 200 gusa ibihumbi 200 n'igitabo kirimo ubutunzi bwinshi bishobora kuba vyarakuraniye ku giti cyawe gushobora gutera intambuko yo kubabarira ariko ugomba gutahura si ivyo gusa kubara warabuze umuntu ngo tuvyumva je biramfashije kuko nanje nabuze umuvyeyi 1993 ubu Jesse nanamenye naho bamuhamvye kubico gihe aci imyaka myinshi bwa nanje kubwo kumenya Imana vyaranshobora gushobora kubabarira ariko kandi kutagira umugambi wo kwihora ariko kandi ndiko ndasoma cyangwa ndiko ndumva ivyo kuravuga birafasha cyane kumva yuko birashoboka ko dushobora kuba mu gihugu aho abantu babarihaniye hanyuma gashobora kuba ubuzima bwiza bakaraga abana babo umuco mwiza wo gukundana nk'uko bivuze wo kumva yuko bafise ariko baraja hamwe muri rusange